Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri iri joro dasanzwe, ijoro Imana ateguye ku buzima bwanje, ijoro Imana ateguye ku buzima bwawe. Uyu munsi wa gatandatu, umunsi udasanzwe, Imana izi neza ko iduteguriye ivyiza, nubwo Satani adupangira imigambi mibi, ariko Imana yoyo idufitiye imigambi myiza. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Iki ni kiganiro c'ishengero rya Hope Church, ishengero rya Hope Church rikorera mu Caramagahahe, ni kw'ibara rya 12, ibara rya 12, uvuye ku G11 ucuja ku G12, benshi bita igimbaho. Naho dusanzwe dukorera, abandi bakagita ya mabeni, abandi bakayita ku kibuga. Ugeze rero kuri iryo barabara ryo kumbaho canke iryo rya 12, uvuye aho amabisi akatira ku G11, ucugira intambwe z'Kenya gusa ugashikira ku ibarabara rya 12. Iryo barabara rya 12 uginjiyemo gusa gatonya ucubona ishengero ri muri clôture, hama haro portail ya bleu, portail yanditseko Hope Church. Inzu ya mbere nyene iri hafi ya portail iri mu rupango ni etage tubatse mugabo tutaraheza, hejuru tutaraheza mugabo hasi amaze guhera, mugabo hasakaye hejuru, mugabo inzu yindi ya etage iri hejuru ntirahera neza. Rero iyo ni adresse kugira ngo bikorohere kuhamenya. Rero ndagwaye kaze rero muri iri joro ridasanzwe, iri joro ryo ku munsi wa gatandatu, aho turiko turiga kubijanye n'ingene habaho umunsi mubi. Satani arashiraho umunsi mubi kugira ngo umunsi mubi ukubere umubi nyene, maze ibintu vyawe byose bibe bibi. Ego reka ndakubwire, buri kwezi Satani arapanga, ego nuko kwezi kwindwi Satani yapanze, nukundi kwezi kumbure ku8 n'ayandi mezi Satani abandanya arapanga ati uku kwezi naka azahure n'ivyago. Sinzi ko biragushikira undi munsi ukabona harabaye ikintu kibi ntigifa kuba uwo munsi nyene, kiba carateguwe, kiba carapanzwe. Satani aba yarateguye umunsi mubi ku buzima bwawe, canke imisi mibi ku buzima bwawe. Hari igihe bitaba umunsi umwe bikaba nk'imisi 2 canke 3 bikabaho. Satani akatega akiyumvira ati uyu muntu ndamugirira ikibi kibishe. Ego ntubifate nk'ibisanzwe ndiko ndakubwira, ariko ndiko ndakubwira ibintu by'ubuzima kandi ubuzima bwawe. Reka nkubwire, abantu bapfa, bajya bapfa suko baba barigeze gupfa. Hari umuntu yibaza ko atari mbazopfa, oya, ariko uwupfa buri kwezi harapfa abantu, kandi nta kwezi gusiba gupfa kw'abantu, kandi nta kwezi badahamba, kandi nta kwezi muri morgue badashiraho abantu, kandi bajya abantu bashiraho baba bari bazima imbere yuko bapfa. Ego harabicwa n'amaaccident, harabicwa n'ibintu biriya, nta ubizi ko muri Satani yapanze ko nawe uza kuba muri bo, uza kuba baza gupfa. Ariko turaza gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Ibipango yose, imigambi yose Satani agufise ko ntihagire n'umugambi numwe uba ku buzima bwawe. Vuga uti amen. Ego cyane. Satani arategura, sinzi ko murumva abantu bagize ama divorce bahukanye, sinzi ko murumva abantu batavyara, sinzi ko murumva abantu bafatwa n'umugera wa sida, sinzi ko murumva abantu bafatwa n'ingwara za diabete, ikivyimbe mu nda, sinzi ibiki byaduze no byamanutse, abantu kazavuga ngo bafise ikivyimbe mu bwonko, abone ngo bafise cancer n'ibindi. Ivyo byose ni ibintu Satani aba yateguye. Murazi ko Satani ari we mwansi w'ivyiza, yama yipfuza ibibi ku bana b'Imana. Ego rero uwo munsi umuntu afatwa n'ikivyimbe cyo mu nda canke cyo mu mutwe canke byaguduze byamanutse, uwo munsi Satani aba yawuteguye. Ariko dusenze, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko dufise ubasha bwo guhagarika imigambi yose ya Satani. Dusenze, uwo mugambi Satani aba afise ku buzima bwawe n'ubu kibaye. Ego unyumvirize neza, untahure neza. Turasenga, Yesu akakugirira neza, ivyo Satani yapanze ku buzima bwawe ntibize kuba. Ego rero ntiwisamareko, ejo tuzaba dufise amasengesho, yo gusengera umuntu wese ashaka ko bihinduka,
ntihagire ikibi kigira icyo kimugira. Ntihagire ikibi kigira icyo kimugira. Ejo tuzosenga tufise amiga 3. Amiga ya mbere atangura isaha 2:15, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha 10:30. Ndaguhaye kaze rero ku munsi wejo aho kwishengero rya Hope Church. Ntihagoye nahavuze ntihagoye, ni barabara rya 12. Ego ni barabara rya 12. Ndaguhaye kaze ntiwisamareko, ubuzima burazimvye. Ego ejo isaha 2:15 canke isaha 2:15 canke isaha 10:30. Ndaguhaye kaze uzoze tugusengere. Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Erega hari nigiye byo babiriko birarondera umuryango wawe. Sinzi ko murumva imiryango usanga batemanye, baroganye, bapfuye amatongo byaduze byamanutse, ugasanga cyangwa asanga mu muryango hari umuntu agwaragurika, cyangwa ugasanga ivyo bose Satana bitegura. None niwe wenyene atarazi kwicungera neza ku buryo yamagwaragurika. None kubera iki umuryango wose niwe wenyene agwaye umutima, niwe wenyene agwaye diabete, niwe wenyene agwaye ibivyimbe, niwe wenyene atavyara, niwe wenyene. Hari ibintu Satana aba yateze avuga ati uyu naka ndamufatira aha muri uku kwezi mu kiringo iki. Rero ku munsi wejo tuzogusengera Yesu akugirire neza, akwiteho, akubabare. Reka nakwereke, reka dusomere ijambo rijanye n'ivy'imisi mibi ko ibaho. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere. Umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa mbere havuga ngo kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, imisi mibi itaraza. Kumbe imisi mibi iraza, irabaho. Reka tubandanye uwo murongo nyene havuga ngo igihe kitarashika aho uzovuga uti nakikinezera. Mu minsi mibi nta munezero ugira, uravyumva nawe. Habayeho umunsi mubi nta kintu nakimusanga kikunezera ko ibintu byose biba bibaye bibi, ibintu byose biba byakubaranye nabi cyane. Ego cyane. Rero uzoze ku munsi wejo tuze tugusengere. Reka ndakubwire, hari ikintu ushobora kuba uri kurafata ko minenerwe wibaza ngo ivyo biraba abandi, ngo abapfa ngo nibajya nyine, uwapfuye ntasubira gupfa, hapfa undi mushasha. Amaksida sinzi ko birashika. Amamoto kava mu quartier ariko aragenda ari amamoto V-Trans senkani, mugabo moto wewe uriye ko akabariza kugira accident, ugasanga wavuye aho uvuye Satani yamaze gupanga ati biza kugenda uko, biza kugenda kuriya, biza kugenda kujya. Ugasanga agakinga konyene karakugonze, ugasanga kwishure honyene barakwirukanye, ugasanga ibyashara byawe baravyivye, ugasanga muhira barakweskrotse, ugasanga mu kazi bagufashe nabi, ugasanga kazi biranse, ugasanga ari ibintu biriko biraba nawe wenyine ubwawe bikagusiga. Ukimvira ati mbege ibi byagenze gute? Kumbe ni imisi mibi Satani yateguye, imisi mibi Satani yapanze kugira ngo ibe ku buzima bwawe. Abisirayeli byarababayeko. Abayuda bari bibereyeho neza tankomanzi, ariko Hamani abategurira umunsi mubi abifashijemo na Satani. Ni Satani bibateza, ujya akora ikibi siwe, ni Satani babimuteje, kandi ntubone uwo muntu ahubwo ubone ikiri nyuma yiwe. Yesu ashime. Hamani arategura ko bategerezwa kugira umunsi mubi, Abisirayeli bategerezwa kugira umunsi mubi, Abayuda bicugiye bategerezwa kugira umunsi mubi, bicwe baherengeteze mu bihugu 127 byatwagwa n'umwami Ahasuwerusi. Ibaze nawe, umwami kazi ni Esiteri, ubwoko bwiwe abari bwo buhonywa mu bihugu vyose. Ibaze nawe, ibaze nk'ubu nk'abarundi mu bihugu byose barimo, uhereye mu Burundi mu bindi bihugu, bahowe yuko ngo hari umurundi ngo atapfukamiye naka. Ibaze nawe, umurundi atapfukamiye naka bagacavuga ko abarundi bose bobica. Ibaze nawe. Bwana saide sana. Rero reka ndakubwire, imigambi mibi irabaho. Satani arifuza ko ingene yo guherengeteza wewe n'umuryango wawe wose, kuko Satani yaciye yumva umenga Hamani yocakora kabisa Abayuda bose bace bicwa mu bihugu byose. Ariko turaza gusenga ku munsi wejo, tugusengere wewe n'umuryango wawe, wewe n'ivyawe, wewe n'abawe, kugira ngo imigambi Satani afise yo ku munsi mubi, yo ku misi mibi, ntihagire umugambi numwe ugira icyo ukora ku buzima bwawe.
nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Zaburi ya 91 ku murongo wa 10 ngo nta kibi kizogira ico kikugira ngo kandi nta n'icago kizokwegera ihema ryawe. Iryo ni sezerano twahawe, ingo rero tuze tugusengere kugira ngo iryo sezerano nawe rize rigushikeko. Ego cyane. Yesu aguhezagire, Yesu akwiteho, Yesu akubabare, ugira ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha, ijoro ryo kwitabwaho n'Imana, ijoro ryo kubona Imana. Ejo ku munsi wa Mungu inkoko niyo ngoma, uzuzinduke kare. Saa 2:15 tuza dutangiye amiga ya mbere. Isaha 4:45 tuza tugize amiga ya kabiri. Isaha 10:30 tuza tugize amiga agira gatatu. Reka ndakubwire kandi ku minsi ya kane turafise ikigo tugo turiga ciza cyane kigaragaza ingene Imana hari gihe Imana itevya kwishura abantu, ariko tugo turiga ibintu bitanu bituma Imana itabikigutevya kandi ku masezerano, ahubwo amasezerano yawe anyaruka. Ego tugo turiga ibintu bitanu bituma amasezerano yawe yoca anyaruka, ntibibe nkuko vyahora biteba. Erega guteba ni bibi. Hari gihe uza kurongorwa, nimba warasezeraniye umugabo ukaza kurongorwa kandi utakigira amenyo, utagishoboye kandi kuvyara waraciye, ugasanga uronse imodoka utakibona warashaje, ugasanga wasezeraniwe ivyiza none uzobijya gute kandi atamenya ukigira. Bisaba ko dusaba Imana tukavyuguruza bikanyaruka maze nawe ugashikirwa. Ku minsi ya kane nivyo tuko turiga, kuwa kane twamatugira na deliverance ni saa 11 kugeza saa 12. Ndagwaye kaze rero, ndagwaye kaze kugira ngo Yesu akugire neza, nawe akwiteho, nawe akubabare. Reka ndagwe akanya wumve intahe z'ivyo Yesu yariko arakora mu ishengero rya Hope Church. Ntituza kugira intahe zose, tuzakugira intahe nkenya gusa kugira ngo nawe uhezagirwe, wumve ivyo Imana iriko irakorera abandi, nawe irashaka kubikugirira. Ego kaze cyane. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Baradusengeye ko umuntu icyo atahora ajya acatangura kugifungura. Je sinahora ngindagara n'intore ntazo nahora njya. Intore sindapima ko ntazo ndaronka, mugabo ejo nararindagara numva ntangorane nimwe baye. Amen. Yesu ahubwo amashimwe n'icubahiro. Nta wazanye indagara ngadupime. Amen. Amen. Wakati ule ulikuwa unajihisi namna gani wakati unakula dagaa na wakati ulikuwa bado hujapona? Iyo ico gihe wafungura indagara wala wiyumva gute? Bo indagara deja kuzishira mu kanwa sinavyumva. Ndinze naho nkahekenya naradahwa nkagira n'isesemo ryinshi cyane. Mugabo je naraziriye ndiyongera numva na mahoro menshi cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Jewe sinumva ingene no bivuga. Kuva nzangaha mu ndwi ya mbere Imana yarankora ibitangaza. Bari banyusavye amahera yo gutanga ikibanza cy'umwana cy'ishuri, ndavuga ko atanzotanga ico ni giturire. Mvuye ngaha kuwa mbere nzarumva telefone ngo umwana yarose ishuri nta mahera uzotanga. Amen. Ibitangaza kigira kabiri, nayo maze imisi mbabara mu nda mukasiriva mpimiti. Guhera umunsi wa mbere sindasubira kugwara mu nda kuva bansengeye. Amen. Igitangaza kigira gatatu, mama wanje yaramaze imisi agwaye cyane, tukamuha imiti bikanka, musengera tubona inzoka zitangiye kumuca mu kanwa. Abo kwa Silver barabizi zimuca mu kanwa kandi inzoka nini cyane azidahwa. Nukuri numva umenga sinumva ingene no bivuga. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Hama novuga ati umukozi w'Imana, Imana ibandanya kumusiga amavuta kuko ni byinshi novuga mugabo ndacafise umwanya muremure ngaha narabaye uwanyu. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nari maze igihe sinari nzi ko noduga nkashika mu gihosha, nahora ngenda ngeze kwibarabara bikanka n'abana bagatwenga bagacavuga mama gira yicare, ariko ejo narashitse muhira nagiye n'amaguru n'abantu baratangaye n'abana banje baratangaye.
Amen. Igitangaza kigira kabiri muri uku kwezi nibwe telefone 2 abasuma rero bari babigize akamenyero ejo rero narafashe igisuma mvuye ngaha ndavuga atayo mahera bagira batware ndatanga kwishikamwe Imana yobwicubahiro. Amen. Ndashima Imana ibaho umugisha. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Jewe nanje nari mfise inda ndende. Jewe ku munsi narya agashika 4. Ariko kuva ninjiye ngaha ubu unye ejo saa 6 sinariye no mwijoro sinariye kandi icongeyeko ndavyuka saa 6 z'ijoro gusenga na saa 9 no muri telefone nasize mwo reveil narose ubushobozi. Yesu ashimwe. Amen, amen, amen. Utariye 4 ubu wumva gute? Ni sawa gute? Ubu numva merewe neza, numva mpazi vya mpwemu yera gusa ntange numva nkeneye ubu. Hallelujah. Igihe cyo guhindurirwa ibihe. Igihe cyo guhindurirwa ibihe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje nayimaze kuja kwa muganga inshuro nyinshi, naguma numva imisonga mu nda n'indayuzura. Ariko kuva aho bansengeye byaciye bihera, ubu n'imiti narayihevye kuyifata bimeze neza mu nda. Ndashima Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Naragwaye ngwara malaria. Ndinjira ibitaro. Ninjira ibitaro ku munsi wa 4 ndaremba gose. Ndemvye cyane, umukozi w'Imana araza arandaba arasenga. Ariko ico giheza kundaba abo bari kumwe nabonye wonyene. Abandi bose sinashoboye kubamenya. Amaze gusenga atashe ncandagira umucanwa mwinshi. Ngize umucanwa mwinshi warangwaje aragenda ararondera abaganga barateba kuza. Batevye kuza ndamubwira ati gomba bihoze ijuru riko ririkiriza. Amen. Haheze umwanya umuganga araza ashitse arampima asanga afise 38.4. Arasubira inyuma kurondera umuti arasubira arateba. Atevye ndasubira mbwira wa wundi ati ntiwigore ijuru riko ririkiriza. Agarutse asanga umucanwa wapungutse wa muganga. Yagiye kugarukira igira 3 umucanwa waheze. Barambwira ati ndabumva umeze gute? Nje numva nkomeye. Je ndagenda ntegerezwa gutaha niko ndafige hariho igikorwa kindindiriye ntegerezwa kuja gukora. Baranyandikira barambwira ati ego genda ukontoroze hamutahe. Harageze saa 10 n'agapapuro bampaye ko kuja gusaba billet de sortie abaganga baragata badutuma gashasha. Saa 10:30 niho nashitse ngaha mu gikorana. Navuye muri hôpital militaire nshikira ngaha anya. Shitse ngaha rero umukozi w'Imana ari karasenga. Urumva uvuye kuri za kinine naho nyene urumva mvuye ntazimaze ngiye kubandaniriza muhira. Umukozi w'Imana ari karasenga nari nicaye hari yinyuma ndatereza amaso gutya mbona umuntu yarafise bekiye ngaha ayishize hejuru. Nanje muri uwo mwanya nari numva nyene mu mubiri ntaramera neza, ariko muri uwo mwanya numvise amaraso menga atanguye gukanya nyene, numva umenga nutuzi dukanye bariko baransukako mu kanwa nari merewe nabi, numva bwaburure bwose bya noze bimwe byose bibi bya malaria muzi byose sinamenye iyo biciye muri uwo mwanya. Rero nukuri gushika nisa hano babwira ko ubu ndakomeye neza. Imana ishimwe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Amen. Nanje ndabagumbire mu izina rya Yesu. Amen. Naje numvise ntova ngana shimye Imana kuko Imana yankoreye ibitangaza nibikomeye. Jesi nahora ngenda urugendo rurerure n'amaguru kuko nambuse cyane n'amaguru nahora ncangira amashoke mu maguru. Ariko ndashima Imana kuva ku wa mbere nzino murana mukamenge muri tunyoni n'amaguru gushika no munsi simurangira ya mashoke. Imana ntihabwa icubahiro. Nikindi nshimiye Imana iyo ndi ubugari bw'imyumbati kubera estoma yaguminja cyane nejo naragerageje ndaburya numva biranze. Uno munsi naho nariye gatonya mugabo ngira ubwoba. Abagezi ndababwira je numva mu nda vyanse mugabo ndiko ndaza nashitse ngana numva bimeze neza nubu bimeze neza. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Kandi guhera no munsi uraza kubujya neza sans problème.
Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Isashimwe nanje nari maze imyaka 5 ngwaye stoma, ariko ndiko ndafungura sinafungura vyose, ariko je nararibugari bw'ibigori numva bunguye neza. Yesu nabwo icyubaye. Amen. Amen, amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere rero ko izi nahe wumvise zagize ico zigufashijemwo, kuko wumvise ivyo Yesu ariko arakorera abandi ko nawe yobigukorera. Ni benshi cyane Yesu ariko agirira neza aho kwishengero rya Hope Church, ariko inahe si zose twagize nkenya cyane kubw'umwanya. Ni nkenya kuzibiri ko birakorerwa aho mu ishengero rya Hope Church. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo nawe uzoze Yesu akugirire neza. Urabona ko ku munsi wejo izoba ari dimanche ya nyuma, ni dimanche ya nyuma y'uku kwezi, niyo tuzositura rero ya nkingi ya kane, nkingi ya nyuma. Inkingi ya nyuma muri za nkingi zine zifashe umunsi mubi. Hari umunsi mubi Satani yapanze ku buzima bwawe, ego, kandi uwo munsi ubufashwe n'inkingi zine. Rero abamaze misi baza baramaze kuza kuri wa Mungu wa mbere, wa Mungu wa kabiri, wa Mungu wa gatatu. Rero abo bundazi ko ejo batashwa gusiba, ndazi ko badashwa gusiba ko niyo finale. Murazi ko muri finale ariyo finale nyene, uravyumva nawe, niyo munsi yo kurangiza byose, guherengeteza. Wo guherengeteza urashaka kuba utaje muri iyi misi 3, ariko kuri uyu munsi ukagira amahirwe yo kumuzoza ku munsi wejo. Imana irashaka kugira neza nawe, izo nkingi zose zigasiduka. Satani yarapanze imisi mibi ku bantu, yarapanze imisi yo kugirirwa nabi ku bantu. Hajya umuntu agira accident byarapanzwe na Satani, umuntu azagura n'icago Satani yaragipanze imbere y'igihe. Rero ku munsi wejo tuzositura inkingi gira kane. Bwana usaidie sana. Inkingi gira kane tuikureho kabisa, kije hasi, ikibi cyose Satani yapanze gikoroke kije hasi. Ahubwo kuri uwo munsi utubera umunsi mwiza, umunsi wo kubona Imana, umunsi wo kubona ivyiza, umunsi Satani yapanze ko dupfa ahubwo tubeho, umunsi yapanze yuko wibwa ahubwo wunguke, umunsi yapanze ko wirukanwa ahubwo uronke nakandi kazi canke wongerwe grade canke uronke promotion. Hari ibintu byinshi Satani ariko arapanga bibi, ariko ku munsi wejo tuzosenga kugira ngo ibyo byose bihave, maze Imana igupangire vyiza. Ego, ni Imana nziza, Imana idukunda kandi Imana itubabaye, yamitwifuriza ivyiza. Ego cyane. Hama kandi ku munsi wejo turafise igikorane kizoba après midi, igikorane cha concert. Concert izoba isaha 9. Concert ya Hope Song. Hope Song ni groupe ya louange na adoration muri Hope Church. Ni groupe nziza cyane, iri bwama baririmbyi beza cyane, bazi kuririmba neza kandi babahinga bo muri kisaga cha Bujumbura. Ego, uzotira gashambara uzoze ku munsi wejo isaha 9. Ego, kirte ya gatatu ya après-midi ejo nizoba bivanye niyo concert izoba ihari, izoba ari kirte nyene ya concert. Ego, turagwaye kaze rero uzoze nawe, Yesu aza kugirire neza nawe, Yesu aza kwiteho neza, aza kwiteho nawe kandi aza kugirire ibyiza nk'ivyo agirira abandi. Ego, hama mu gatondo amiga yinjira isaha 2:15. Amiga ya mbere, amiga ya kabiri yinjira isaha 4:45. Ubundi bwa amiga ya gatatu nayo yinjira saa 10:30, ariko kubera tuzoba dufise concert, amiga agira gatatu ntazoba kibaye. Ego, tuzoba turi mu munezero w'iyo concert. Ego, tuzoba turi mu munezero n'ibineza neza by'iyo concert. Ego cyane. Ndagwaye kaze rero. Satani arafise imigambi mibi ku buzima bwawe. Aripfuza ko umererwa nabi, aripfuza ko wogira ivyago, aripfuza ko uhura nibi na biriya, ariko Yesu azagufashe ku munsi wejo uzoze tusiture inkingi ya nyuma. Ikindi naco tumaze iminsi turiko turiga kuri ivyo byo gusitura inkingi z'ivyo Satani yashizeho. Mugabo twamatwiga kandi no kuwa kane ingene umuntu yo kwishurwa imitwaro yiwe ikanyaruka. Hari kindi gihe umuntu yishurwa imitwaro mugabo akishurwa yaratevye. Kuwa kane uza rero tuzoba turiko turiga
izo ari tariki 30 tuzokwiga icyanyuma ikintu kigira gatanu gituma inyishu zawe zinyaruka ego cyane ku munsi wa kane Yesu azagufashe uzoze ku ishengero rya Hope Church isaha 11 kugeza saa 12 tugira isaha imwe turiga kandi tukanasenga kandi Imana ikishura inaye ni nyinshi cyane nitworonka naho tuzikwiza ariko rero nawe uzogirirwe neza Yesu azakugirire neza uzoze nawe wishurwe uzoze nawe ugirirwe neza uzoze nawe witabweho n'Imana ego cyane Yesu agomba kukugirira neza ariko ntariko rakubona uri hehe uri kurisamaza mu bintu kaze Yesu akugirire neza twama dufise n'amasengesho yo ku karago yama kuwa gatatu isaha 3 kushika isaha 7 n'amasengesho meza cyane arimo amavuta y'Imana ego cyane turagwaye kaze no kuri ayo masengesho reka ndakubwire ko iyi dimanche yejo ni dimanche ya nyuma y'uku kwezi kugira ngo tuzove twinjira mu kwezi gukurikira ukwezi k'umunani ego satani ndazi ko apanze imipango mibi cyane y'ukwezi k'umunani nako naho nyene tuzosambura imigambi yose satani yubatse y'uku kwezi k'umunani kugira ngo atwononere ikindi naco ukwezi kwindwi hari ivyiza Imana yadukoreye tuzoronka akajyo ko gushima Imana kuvyo Yesu yadukoreye mu kwezi kwindwi hari ivyiza yadukoreye nivyo ego kandi murazi ko Imana itanezererwa abantu b'intashima ego ni vyiza rero ku munsi wejo ntuzusibe ntihagoye ndasubiremo ni mu Caramagahe ufashe bus igusiga ku 11 canke naho woza na taxi canke bajaji canke moto canke kinga canke n'amaguru urenganye aho amabisi akatira ku 11 ucuja ku 12 12 rero ukiginjiramo bagita igimbaho kuko badandariza imbaho ukiginjiramwo ucubona directement ishengero n'iryoberana ishengero amashengero menshi arubakitse nk'ishengero nyene niho ucutubona ucubona ishengero iri muri clôture hariho portail ya bleu inzu iri ku ntango nyene ucinjira mu rupangu ni inzu ya etage ucibona ukiri kure ucibona ni etage hasi amaze guhera mugabo hejuru niturahaheza mugabo tumaze kuhasakara mugabo ibindi byo hejuru nibirahera ucumenya ko araho nyene portail yanditse ko Hope Church naho nyene turagwaye kaze rero ku munsi wejo ntuzusibe canke nguceregwe kuko ati amasani ryari saa 2:15 canke isaha 4:45 turagwaye kaze Yesu aguhezagire cyane Yesu akugirire neza iri joro rikubera ijoro ryiza ijoro ry'umugisha ijoro ryo kubona Imana ijoro ryo kugirirwa neza n'Imana urashaka kujuragirika reka ndaguhe nimero zo mu protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 wari kubona Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church Yesu abahezagire cyane Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera ntibibagire kugira subscribe canke s'abone wibuke kubusangiza n'abandi Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church Hope Church ikorera mu Caramagahe wurutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu Yesu yavuze ngo
nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura